nitwe turabanteniste ba kabiri kandi twa abantu baradukunda twajya maki icambere ica kabiri bakavuga ati burya abantu bumvise ngo wiga kuri kaminuza bakaca babona ikintu ukora burya bobo nibamenya ko uba wiga ururimi bo bavuga ngo bijya nyene nivyo yiga kuri kaminuza urumva rero twe nitwe baca baha akazi gushika ubu rero vraiment je suis antenniste mugabo ntavyo nkikora mugumwe muri twebwe aracabandanya uwo mwuga muri abo batatu na jewe narashoboye kuvyigisha mutonyi wanje nawe arabikora niho rero byahereye uronka udufaranga niho byahereye kuzandaronka udufaranga yego uvuga rero umuvyeyi wanje jewe urumva ndi umwana mukuru aronka udufaranga umuvyeyi wanje rero yarambwira urabona burya abavyeyi nyene inguvu zigana zirahera akambwira ati burya nshaka umfashe gukotesha akajya karima je nshaka umfashe amahera yo kugura umwavu canke imbuto cyo nkamuha amahera mugabo nje kuraba ivyo yasaruye nkasanga wapi ivyo biraba mpaka ndashika ngaha kuri kaminuza nkuba nabibona nigisha nkabibona canambwira ati rero ubu umurima tuzoja kurimana twandike turabukubene bigenda turawurimana tutera kijambere bigenda neza canavuga ati burya hahana ha nanje ndakwiye kugikorerako niho rero naciye nkunda ibintu vy'uburimyi nca ndabona no mwidini bariko barasigura ibintu bitarimwo cyo twe mu ba mizirima twitwa riba ibintu beno vyitwa ngo iki bintu vy'ingereka kukunguka cya birimwe imihezagiro ibintu birimwe imihezagiro buryo burimye burimwo kubera umaze gutera urutetero umwe ugasarura intete 30 canke zirenga imihanyu zirenga burya birimwo birakwigisha kwemera Imana birakubwira tubariye rero ibyo burimye ariko ikibazo gikomeye nyamukuru bagifite cyo kuvuga ngo mbega umuntu ari mwishura kariga arashobora gukora n'ibindi bintu muteza imbere wewe uri kuriga wari kurakora n'utundi tubatwari za antenne parabolique hariho n'ibindi bintu washoboye gukora cyangwa hariho n'ibindi bintu umuntu ashobora gukora ego cyane murakoze uri kuriga uraronka imyanya burya hari imyanya canke imiyaga iri mu hagati y'ivyigwa hari imisi y'amakonje hari ama après-midi mudasubirayo hariho aho ndiko navuga muri secondaire ndaza gutandukira muri kaminuza hari ama weekend hari ama imyanya ya chômage kuri ubwo rero jewe apari byo ku by'amantene parabolique novuga navyo ko vyagize uruhara rukomeye mu buzima bwanje jewe narasize irangi burya gusiga irangi nta biharuro birimo gusiga irangi umaze kumenya ukuntu urivanga canke uri kumwe n'umuntu ukavuga ati wewe usiga amarangi jewe uronse akaduzo urambwira tugena tujanye none gutora uburoso ugasiga ni ibintu wiyigisha wenyene je narasize amarangi mu amazu menshi yo muri Kinyami ya mbere narabaye umuplombier vy'amazi ndabizi neza kandi narabikora ivy'amatara narabikora ivyo vyose jewe kubera iwacu jewe novuga ko ari chance nagize twari dufise kenkayeri twaradanaza ibintu by'ivyuma ivyo vy'ivyuma rero vya occasion aha kwisoko byatuma kumbure mu biruhuko nyiri mutonyi mu wa 4 mu wa 5 nje mba ndi kwisoko kugira mfashe abavyeyi bavuga ati terura kijya nkagiterura rero ndahari naramenye ibintu ko bavyita ivy'amatara nabimenya ivy'amazi nabimenya hama abafundi bijya abafundi ntanzigo bagira canke bakera nkegati batagira inzigo ubu bagusaba impene umwerekeje uri umwana uri kurababaza ikintu mbe ico kikora gute mbe irobine ni gute ingo tujane ukaca wurira moto bagiyeko ukagenda ukaraba ko n'iryo robine barivunga canke ngo bagashora iryo robine umuvyeyi bakavuga ati mu muntu ayo mafaranga nza kuyaha tugende ndayamuhe boss ayatange tugaca tugenda tujanye ku kagare dushitseyo akarifunga ije kurifunga uwo barifungiye akacama amahera ngaca asubiza inyuma urumva mugo nkagenda mbonye ukubene bafunga ivyo bintu nico renko nakuriye rero ibintu byo kumenya electricité byo kumenya plomberie no gusiga amarangi urumva ivyo bintu narakora ibiraka
nkiri umunyeshuri mu myanya itari y'ishuri. Yego ivyo urumva rero gukora ibindi bintu rega umuntu ntagira impano imwe kandi ntawe uzi kimutunga, nawe uri kuriga urumva urashira mu tundi tuntu ukavuga ati ngaha on sait jamais. Ivyo rero urumva naravyize ndiga ivyo vy'amantene parabolique, ivyo ni ibintu rero byamfashije kubaho nabangikanya no kuyiga. Yego ni kuvuga naho wiga barashobora no kuronka akantu kakagutunga, ukigurira ikabutura, ukigurira ibirato akangora. Yego ivyo kabisa jewe je nize nakubwiye dukora ku mafaranga twaba dufise amafaranga abo bantu bose, kandi ntiyari jeje nyene, yari groupe y'abantu twigana tukavuga ati twe tuze turakora ibi. None muvuga ati umwana ari mu ishuri ari kariga ntashobore kuronka amafaranga, twavuga ko ari ubunebwe bwiwe. Ubunebwe ndabwita ubunebwe no kudashira ahubwo nta bushake burimo. Kubera urabona ko hari utuntu twinshi umuntu yokora. N'abadesa abakobwa ntibava ku ishuri bagafuma ishuka. Abandi bantu bakava ku ishuri bagakora igisiti. Aho turi muri kaminuza kumbure turaza gushikira kuri kaminuza aho imyanya yoyo iriho ni myinshi gose. Mu uburuhuko ukwezi kose k'uburuhuko grande vacances burya ntihari abanyeshuri bakora ikiyede. Hari abanyeshuri benshi, hari abanyeshuri bo muri primaire bo muri secondaire bakora ikiyede bakazokwironkera amakaye bakaronka na uniforme canke bagasahiriza abavyeyi babo. Abo n'abari mu muji niho haba hari n'amashantiye yo kubaka. None nk'umunyeshure wawe ndibera mu Kirundi, se wari umurimyi na nyina wari umurimyi, uwo muntu yoshobora kuronka amahera. Uyo nawe yo yaronka. None ubwo burimyi n'ubworozi izo nkwavu baguma duhimiriza korora bidusaba ko tuba duse doctora kugira tworora inkwavu. Ntibidusaba ko tuminuza kugira tworora inkwavu, ntibidusaba isiri inkoko buyifise inkoko iguha irigi no musi ku isoko n'amajanindwi. None irigi no musi isoko n'amajanindwi inkoko zo mu Kirundi zigikika kuzirekura hatari mukero atari batateye ibiharage kuzirekura zikitorera. Hari ikibazo gica kiza ati none amahera y'intango kugira utangure uri umwana gashaho uzoyakura hehe kugira uyakore kugura inkoko kugira uyakore kugura isiri urayakura he? Oya urumva ni zansinga duse mu mutwe. Burya ikintu burya hari abafilozofe bavuga ko ikintu gishaka gose ukaciyumvira ukacitangira ku nguvu ukacitangira gose urakironka. Ikintu ca mbere n'ubushake. Wowe ufise ubwo bushaka ukavuga ati ndashaka korora inkwavu. Urukwavu rumwe, inkwavu zibiri. Ivyo urabishikako. Amafaranga uyakura, amafaranga urayarondera. Uraca umusara. Rega nta hantu badaca umusara. N'abavyeyi ukababwira ati bavyeyi jewe uri umwana w'indero, uri umwana yubaha, ukababwira ati bavyeyi n'ukuri tuma mudanaza ibiro 3 vy'ibiharage mu ndonderere agakwavu. Je nshaka gutunga agakwavu. Kandi abavyeyi barabigufashamo. Bice binyibutsa je nanje sinatunze kugira ngo mbe umugwiza atunga, natunze kugira ndigurire iradiyo. Yego je nashaka kwigurira iradiyo kandi narayiguze byagenze gute? Naratunze inkwavu hanyuma zirakura ndarugurisha urukwavu cyasanga umuntu afite iradiyo arambwira ati iyi radiyo idafite 2,000 ntitwara. Yego nanje ndamara ati mfite 5 arandahira nuba ati basi yindeneshe ayo majana 5 nzoyarondera. Nkuko wabivuze ikintu nibuka iyo radiyo yamfashije uretse bimwe byo kumviriza ikintu yavuga cyane yari televiziyo yavuga yari radiyo y'igihugu niyo yahafata cyane. Yego n'amatangazo narayumviriza cyane yo kubika byose ibintu byose radiyo yavuga naravye cyane yarayo kubika yarayumviriza gose mugabo nayo yapfa ku mwanya kubera rero nagenda ku mufundi kenshi burya byarangiye nzi gukora iradiyo. Yaho byarangiye navuga ati uno munsi kugira nje yo kuri uwo mufundi nuko biza kuba byasa naca sambuye nkaca mbona hano urutsinga rwacitse mugaca binanira kurusudira byanze ko ndarusudira naca ndaba nk'ikintu nkabandirako
imbari ari urupapuro nzinze nkaca nugara bigafatana igaca ivuga mugaca umwanya ugaca bibanduka mugabo wabuze hari kosa ndashaka kuvuga rero yuko nkuko bivuze yashobora kuronka amahero y'umwana hanyuma ugatera imbere mukebuke. Yego ibyo mbere uvuze vy'iradiyo burya nibutse ko mu myuga nanje nzi gukora amaradiyo n'amasaha nari navyibagiye. Yego ati kubera iki bivana na miriye umuntu akuriyemo aho ku isoko ndakubwira twebwe iwacu mbe ndahakubwire gute ahantu twadandariza ni juste imbere ya BCB hajya bakora amasaha urahabona hajya nyene niho twadusaga kiyose bajya batama rero bose bari hajya bajya batama jewe ndabaza arabasore nanje ndi umwana bajya bakora amaradiyo banizigiye bande bajya bose ndababasa kubu bajya bose ndabazi kuri ubwo rero kubera papa wanje yadandariza hajya je na cyanguma ndi kumwe nabo ku gatebe bariko barakora amasaha ndibuka ko nari mfise ni moteri y'isaha imoteri ushiraka agapire ikaca yaka ya masaha ya kera yaka amadisco guca afise iminota amasaha iminota n'amasegonda yaka bajya rero babikora mbona mpaka ndateba ndabimenya nk'ubo baronse umuntu azijanira radio gukora bariko barakora ikindi bacavuga ugurura kujya ku muyede wabo je nkaca ntura agatonevisi nkugurura nkagira goca nkabashira ngaho iruhande agaca ko rubona ivyo rero ivyo ubona uramenya ibintu yego nk'ubu jewe ni kubera ibintu bike nk'ubu jewe nivyo njana ku mufundi mugo ndashoboye kuvuga ati je Imana kumbure yarampezagiye nanje ubu ndashoboye kuba no hemba umufundi ati rero sindinde kuvyikorera reka ndabishire yanise hajya akora amatelefone nawe abikore kugira ronke agafaranga. Yego twariko turavuga rero ku bana bakiri bato bakiri mu mashure mato nayisumbuye yuko umwanya mu vy'ukuri bariko bariga boshobora no kwibeshaho mu bundi buryo. Yego none abari muri kaminuza nako bigoye ivyigwa bikomakomeye ivyo baboroka ni byinshi bo byo ukunda kunyera biyungunganya bari kwishure biga abanyeshuri kuri kaminuza nibo hubwo bo kwiyungunganya gusumba wanashaka tugiye muri kahise niko wacha dusanga tugiye muri kahise k'abazungu abo bose ba createur ba za Facebook zande none ntibade kuvuga ibintu bari kuri kaminuza bari kwishuri kuri ubwo rero aba bo kuri kaminuza murafise umwanya kubera amakuru ntuheze ikuru ngo utanguye yindi mu madezi mesesho ufise umwanya imisi y'amakonje ufise umwanya kandi urafise nakandi kantu gasumbije abandi urafise ivomo ry'ubwo bumenyi aha kuri kaminuza ugiye muri salle informatique ugiye muri American Corner ukavuga ati nkene kwiga iki kintu je nkene niyigisha iki kintu ku mashini uraciyigisha ukakimenya ivyo nivyo bufundi nivyo ndiko navuga mugabo bangahe ngaha tuzi twiganye kuri kaminuza biga kaminuza bakora amabenyi bakora amasabuni sivyo batu hapa bagarukana cyake niki no ro mutahe wova uwo mutahe wova he mbega kuziganya koko ubu nivyo wewe navuze ugushaka niko ukenewe niko kuza ubwa mbere niwo mutahe ugushaka niwo mutahe ivyo bindi biza mu nyuma kubera iyo fisiyo iyo ndoto izo ndoto z'ivyo bintu n'Imana iragufasha ukaronka umuntu ahari ama opportunity abantu mama baza ngaha bakagirisha ama conference twebwe nyene turi ngaha tuzi natwe ko twavuye kure ubonye undi munyeshuri aje kukuyagira akubwira ati najewe nifuza kuva kure urashoboye kumwereka ama opportunity na izo opportunity ata intere ufise woza kuzerekande opportunity ziriho kuri ubwo rero turaza abanyeshuri bize ngaha bakora amabenye bakora amasabuni turaza abanyeshuri baheza ngaha bakaja kuba basiti ahantu abantu benshi turaza bava ngaha bakaja kwigisha kuru diswari utwo twose n'udufaranga bagoma bakorako hari utuntu twinshi umuntu yo kwihangira kugira abeho abararindiriye ku kazi ka leta cyo bazomwangaje ariko aribesha aho rero ntitwavuze uburimyi n'ubworozi tuje mu burimyi n'ubworozi hoho tuba duhejeje bari muri kaminuza muri no muji boro aho bari bakorora gashaka ni kwa gushaka none